Nitwa Stacy, nkora muri Dream House, nkaba njejwe marketing na communication muri Dream House. Muri Dream House twateguye garagaza love, aho umuntu n'umukunzi wiwe bashobora kwifata aga selfie canke wundi akabafotora ifoto y'inyuma, ça dépend nabo nivyo bashaka, hama bagaca baturungikira ifoto yabo kuri Facebook yacu ni Dream House Burundi. Uhejeje kuyirungika twe duca tuyipostinga kuri Facebook yacu, hama duhejeje abantu bakagira ama partage n'ama j'aime. Uzoronka ama j'aime menshi niwe azogira amahirwe yo gutahukanira agashimwe twabateguriye. Garagaza love ni edition ya 4, twama tubikora imyaka yose le 14 février. Twama duha agashimwe ku bakunzi bashoboye kuparticipa. Ubwa mbere turatanga amatelefone, ubu tuzotanga telefone iri mu bwoko bwa iPhone. Abakunzi ba Dream House ndabahamagarira kuparticipa, kuko uparticifier urashobora kubwira abagenzi bawe bakagira ama like n'ama partage n'ibindi byinshi, kuko uzoshobora gutsinda azobona ko ari akarusho kanini gusumba ico asumbije abatsinze mu myaka yindi iheze.